Simbizi je maze kumuhanura cyane aravuga Simbizi n'umuntu avuga cyane nazi gukoresha control koresha ubwenge ntucu ugenda ku marezo sosio kumanuze hariya utangure kuvuga urabona imisi yose no umaze kumva ijambo ryanuze rya Kigingi umaze kumva Kigingi yavuze ikintu tumenye Kigingi ivyo amaze gukora niyo mpamvu je narakunze kubona Kigingi atishuye biga bintu yego yarakoze nabi niyo none ko yamutwaye kuba boss arazi ivyo bari bavuganye n'aba boss kontra razi nyene kontra yabo yari imeze namba kontra bari bavuze dushaka Kigingi tuzomuhaya naye we Kigingi gaje kwivuganira Kigingi none biva yo kwishurika umaze gufata n'amajwi yiwe gashira mu marezo sose aho Kigingi ari n'umuntu atavuga cyane je nacafata ngaterera mu gasho bishobose iyo buri Kigingi yo kushibigenza gute njara mwitwarira kabukijwi amajwi yiwanje yashira mu marezo sose Simbizi no Simbizi bandanye ufakana na koresha mwa naze emo Kingi ni Chimamanda bijya byamwe na Chimamanda no bizanimbo Kigingi mu icubahiro ciwe bro cyangwa umuntu azovuga mutima nabi mutima aratwenza n'umukuru w'igihugu ico kintu tucibukiye ari abantu rero bamwe nuze Simbizi ivyo byo kuvuga ngo nyanga Burundi areti vyose wabuze ivyo uzana mu marezo yiwawe shirako basi bijya wamushirako uri kumwe n'umwana wawe abantu bagyohego please rekana nabike. Yes, ladies and gentlemen, boys and girls, it's another beautiful day, another blessing. Nundi musu dasanzwe na yandi mateka dasanzwe kongera kandi kubana namwe. Turabahaye ikaze inoni Yaga Tech TV kuri no musu dasanzwe turi kumwe n'umutumire. Numwe mu baririmbyi bakomeye cyane hano mu gihugu cyacu Burundi eka abikurikirana hafi cyane ibibera ku mbuga ngurukana bumenyi zo hano mu gisagara ca Bujumbura eka no mu Burundi hose. Yitwa Freema Boy, tumwakirana karuru kenshi Oyo. Yabo. Freema Boy gute? Sawa. Umeze bien? Sana kabisa. Umunsi uri kugenda gute Freema Boy? Weekend imeze poa. Weekend mbona imeze neza. Kandi ubu ni shaka itangure rero. Of course. Freema Boy umunsi uri kugenda neza aho cangyohego cyane. Kandi urabere sana mzee. Merci. Wadukubise ikintu cha white na blue. Merci. Safi sana. Freema Boy jewe nkunda kugigwako. Simashaka ncereza abantu bakora dukurikirana. Ibiriko birako ku mbuga ngurukana bumenyi uri kurabibona neza na neza. Ndiko ndabibona kandi ndabibona cyane. Mazimisi mbona ibintu no n'abakomedi batangiye kwinjigwa mu by'iwabo. Tubona ibintu byinshi mu marezo sosio bitugora umutwe bitumena imitwe. Muga gusa bamwe babikoresha nabi abandi bakora kubikoresha neza kugira ngo bigende mu nzira nziza basanga bamwe babikoresha nabi. Attention rero tuvyihoze dukore ibintu bigenda neza abafana bomviriza ivyo abantu bagona bomvirize nindare mikosa atari mikosa ibintu nk'ivyo ya ego hari byinshi biriko biravugwa nkuko bivuze ariko je nazananye niyi scandal iri kiravugwa cyane ya Kigingi na Simbizi wa Semavumba. Ego nizere wabonye biriko biravugwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Nabibonye kabisa bijya. Wewe nk'umuririmbyi ubu vyakira gute canke bivuga kwiki? Merci. Narakurikiranye Simbizi ivyo akora avuga. Simbizi daire yabikoresheje nabi. Simbizi je maze kumuhanura cyane. Aravuga. Simbizi n'umuntu avuga cyane. Nazi gukoresha control. Kandi kijya gihungu baragikurikirana. Nazi gukoresha ubwenge bwiwe. Naramutahuye yarondeye Kigingi amuzanira idiri mu nyuma ngo Kigingi aramuhinduka abwira ati je atari ukuntu shaka kuvyoza wa petit kuno Kigingi yakoresheje nawe nyine ubwenge bwiwe kiri umuntu arazi ku branding ikintu ciwe
waranzaniye idiri si wamaye amahera nije nagiye gupatana bisigura yuko wewe waranshikanye ku isoko washikanye ku mugwiza tunga hama jewe nivuganire ama kontra ya jewe n'ujya mu boss je ndayashimye ndabwete ko tubikore ndayanse naho nkabona ari nica nikiza ari maki ndafisa ama plan B za gukoresha rero Semavumba amaze kumva rero ujya mu tipe yahinduye ama plan B yiwe acavuga yuko yamuciye nabi ngo atanguye kwica bamwe iki niki koresha ubwenge ntucu ugenda ku marezo sosio kumanuze hari ya utangure kuvuga urabona imisi yose no umaze kumva ijambo ryanuze rya Kigingi umaze kumva Kigingi yavuze ikintu turumva ico yavuze ikintu ninde yabonese yuko umenga avuga cyane ariko iyo uri kuravuga yuko Simbizi avuga atakoresheje control kandi turatubona atanga ibiganiro no biganiro alors control we attention Kigingi n'umuntu amaze kwamamaza igihugu niwe mu comedy novuga wa mbere amaze kugira ama comedy muri Amerika za Canada Australie Belgique why Swiss why ninde umugomedi amaze kuvanga kagenda no muri Belgique utari gasore we yashikiye Dubai arigarukira Kigingi we nuze umutima we yikundira zonga nyene urumva arakwita amarere turuzo munara naho nyene arashima me tumenye Kigingi ivyo amaze gukora niyo mpamvu je narakunze kubona Kigingi atishuye biga bintu yego yarakoze nabi niwe none ko yamutwaye kuba boss arazi ivyo bari bavuganye n'aba boss kontra razi nyene kontra yabo yari imeze namba kontra bari bavuze dushaka Kigingi tuzomuhaya naye wewe Kigingi gaje kwivuganira numvise no mu majambo yavuze ati yaciye guhindura Kigingi ramubwiye muri voice naravyumvise yamubwiye ati ebana amafaranga je mbona bamaye nivyo mbona biza kugenda abapeti biwe babwire bajyaya mugabo batari yaya jenzo niko ndahomba none yavuze nabi acavuga ati rero tuzokoresha abazojyayo canke nizane abakene ayo ege abantu benshi barashonje ari umuntu uhereza ijana akagushimira ari no ushobora guhereza 100 nakubwire merci mugabo uhereje ijana awe timani gwezagira imagine rero nagomba sigurire Simbizi ajya amajambo yo kuvuga cyane gushikara akidoga nareke kwidoga none ko ari idoga bimumaririki amaze kuvuga biganiro bingaye amaze kuja ku ma TV angaye akora avuga Kigingi amaze kumwishura ucumenye rero abantu bize uburya usiguye gutyo biboneka nk'umengo Simbizi arafisa amakosa sana ikijya kintu kwazi kosa namukuyemo Kigingi gufata ama voice bavuganye na Kigingi akayashira mu marezo sosio ivyo ni bitaniye n'umuntu usinzi nyene bavyita umuntu afashe amajwi yamuvugana nk'umu friend mukavugana ukaca yumva amajwi yawe ivyo ndavyeruka kera kuri Landry Promoter bajya bose n'ubwenge buto bafise ndavyeruka kuri Landry Promoter yigeze gukora ikiganiro afata amajwi y'umukobwa araho ngo afise inda ya Filmaboy acagenda afata ama voice y'umukobwa umukobwa nawe ko aravuga ngo yego Filmaboy yani inda ibintu nk'ivyo acafata ama voice y'ujya mukobwa ashira mu marezo yo kubeshera umuntu ucufata okay mwavuganye ukuri Kigingi none biva yo kwishurika umaze gufata n'amajwi yiwe gashira mu marezo aho Kigingi ari n'umuntu atavuga cyane je nacafata ngaterera mu gasho bishobose iyo buri Kigingi yo kushibigenza gute yo njara mwitwarira kabukijwi amajwi yiwanje yashira mu marezo ariko urabona ko atari kubakoze ikintu ciza none ikiza gute ikijya kiganiro yakoze gushira ama voice y'abantu kumbure ye yamuhamagara Kigingi akaba surplus why nice bo rero je nabonye yuko Simbizi yakoresheje ubwenge buto cyane kandi Simbizi nico no kumuhanura amenye izina afise mu gihugu Semavumba yaravumye kandi je ndamukunda yarigeze kunora mu kaduga kiwe
ruguru ariya za Cibitoke yaragacomye kweri ya Lamborghini yiwe ego urumva nje ndamukunda me nakoresha ubwenge rero atandukanye n'abakoresha umwanya atandukanye n'abantu none umaze gufata amajwi y'abandi ugashira ku marezo sose nucu mufata mu gese nuze imyifato y'abakoresha umwanya kurya ubugari mu marezo sose tumenye ico ibindi bihugu bidusumba nivyo ego hari abantu benshi babonye izi scandale za Kigingi na Simbizi wa Semavumba ariko ibibazo bafise ni byinshi Kigingi yahoze hari abantu bavuga ati Kigingi yamugaye Simbizi wa Semavumba canke Kigingi afise amakosa menshi no n'amakosa okay basi wo mayidiri filma habone sidiri kuri limitere bantu umuririmbyi mugaje nahisemo kubona yuko we filma boy reka nawe ndaguhubeho si wowe ugiye kunsabira amahera ngo bayame turi kumwe wowe unshikanye ku mudeji ni pambanire byanse ndakwatiga diri wapi wowe urindira telefone yiwanje mwaravuganye ngo turavuganye cyaragenze neza mugabo hari ibintu bimwe tutawurije ko nabajye uranyumva ari ibintu bimwe tutawurije ko nabajye urumva ivyo bintu numvise mu voice yake rero amafaranga bamuhaye yarayashimye mugabo ari ibintu ubona ati je nanze ukunanje nohomba reka nanguku uvyemera ayage none wewe wanzanye utanga kuvuga ati no kirisha biga nyine nakubwiye why kontra ni wawe none umaze kuja kumonda mu marezo so nca ndakwishuriki Kigingi coup de chapeau aya makosa uri kuragiriza Simbizi ko yoba yarakoze Simbizi nayo yoba ari mukuri mu mwenda mugiriye 40 yishe byose ya majwi iki kintu yakoze cica iki muri industry y'Uburundi ibintu ikorakora ni kwicira brand y'undi muntu aramwiciye brand ejo amakampani azufati kumbuga muhungu n'ingyage kandi Kigingi yari umuntu umushinga naye aramwiciye brand Kigingi yafashije abantu benshi akiri kuri radio Buja FM hari abantu bataza ayo mateka Kigingi yarabaririmbye yamagaye Bunja Dunda na Buja FM ya mbere avuga ati aba bantu Kigingi yarafashije abarimbi bamwe babakiri ku aba amadiri ba Fernando n'aba amadiri ati ngo dafise diringo muzenga none uko wishira brand umuntu nuko je nogenda nkagenda nk'ibi bya Simbizi ngenda mu ponde Simbizi ku marezo soso niba niko ndamushira brand yega nawe ujya Simbizi nabo bagira avuga cyane no responsable afise umugore yagize na mariage mugabo rero babakoresheje ubu responsable bwabo neza iyi ni muziki urabona ari mu gisata cy'umuziki ujya mugabo bige kora benshi bavuga ati kumbe babaririmbyi nta kintu kirimo aba promoter aba nta bintu barimo nayo vugira ujya Simbizi nayo genda kuvugira umuntu muri kampuni yamaze kuvuga bijya ati wena bacavuga ati uyu nabanga afise umukoreye ikoza tuzovyumva muri nuze television nawe nyene ari manuye sivyo tumenye rero apana kutuvugira ku kintu kikubita no kukiriza ibyo byabajya ari kubita cyane ngaha uri mu makosa bari kubita cyane ngaha bari mu makosa turekane nabiga dukore music ego cyane abafana ni benshi bavyumvisije ku ma televiziyo agiye atandukanye kuko byashiye ku mbuga ngurukana bumenyi zigiye zikomakomeye kandi tuzi ko afite ibiteramo hanze y'igihugu agiye gukora ubu vuba ku bafana bamurindiriye Kigingi kumubona kuri ivyo biteramo nike kintu babwira bamurindire gusa ivyabaye n'agaciyemwo urabona nka tubona byinshi mugabo tukinumira tuse turatandukanye rero kumenya kuvuga ikintu ico kintu ugomba kuvuga nikizane iminduka canke nikizane yindi nikizane ibintu bibi muri game twamiriza ivyo dukora ikintu kimeze neza tu kandi bizoba bigenze neza dukunde kandi dukundisha abantu ivyiwacu umuziki tureke ibintu by'ugwanko
irerere mama rere niki ivyo tuvyihoze aro nabandi ngoma mvuge gatoyi aho nyene mbanenize ngaho aba promoter twige kwigisha abantu muziki yacu ati ngo nabonye umuntu akora andika avuga ati ngo Fernando akavideo gakuye ngo Fernando azi kwambara yambaye nabi ngo why kwambara ego ni vyiza ku muririmbyi brand ukambara okay iyo wamuhanuye neza amukacutuka ngo ni kwambara niki none kwambara no gukora umuziki ukarondereje amafaranga akubeshejeho ukaguri wabo uzo kwama wambara neza upanze uzo kwama wambara neza ico nico cisha aba legend benshi barapanze uzo kumva bapfuye ataco basize mwe rero mushima yuko bambara Paul yo kubabwira ati mbimirize ati murondera amafaranga mugure n'imangu ngaho za mara cyangwa ari muitenga cyangwa mujari yani za mandariya bakora hagurisha woga tumubwira ati okay kwambara n'amaraso bro na look y'umuririmbyi washaka kwambara impuzu ya 2000 look y'uwa wigatera ubwoba abantu ari yo mbona na captain arakubita ko no ni look ni kwambara kwiwe Osha gushira Madrid muga nubegwe dread zikaba zijana n'isura dread zikajana na look osha gushira dread nizikubereye mu buzima bwawe bwose yero kwa nitugwe turabati umurimbyi kwambara ninde yarusha rero kwambara mu gihugu cyangwa ninde yarusha fizo kwambara ninde yarusha fizo boy kwambara none tuzokwama twambara tutarondera amafaranga tubaka inzu zacu tuzofa twamba none ninde yarusha miserika kwamba yadusigiye iki imuzu abana aranumvise yasize ngo inzu ya etage ya miserika no tukoresha ubwenge muhimiriza abarimvye gukora cyane muba amakampuni zibafashe wari kuvuga ati agendera umuduga mubi ça va par avoir look umurimvyi none ndakubaze uramuzi umurimvyi yitwa Akon ari umukinyi wo mu Bufaransa yitwa Nambarinde umumediateur ubakina mu Barabu look Nambari Kolo Nambarinde na Kolo Kante yambarira kanda mbiri mugafise amakamyo mu gihugu cabo 50 none kwambara n'ivyashize imbere ba Diamond barahijije bajya nabo kwambara ivyasi bajya barambaye bagitangwa ambaye wako none okurahegeranya bari ngo kwambara kwibreedinga ukaba ukashow kuba gukya ninde okay abo abaririmbye baririmbye bambaye uwo bageze ninde yarusha question kwambara ariko umengo uri kwivugana kababaro gakomeye cyane birambabaje kubona abantu bakora vuga ati ya ba Edison Edison nisho kubivugane bo we arafise kubivuga yibereye mu Burayi nta kibazo bafise liberté kubivuga ko arafise impamvu ego mugabo cyo namukundiye Edison yashize mu Burayi nibagiye akazi kamudugije izina yabandanije abananye muziki wiwe kujyanye na aho promoting ico no mugira mutama nabananye kujyanye no muziki wacu uri handi big up Edison mugabo tureke bro bareke kwishiramo byo kuvuga ngo muri mvinazi kwambara ejo usanga bakora tukisha kandi ivyo biko birica kariyeri y'abarirenze birica makariyeri wangu muri mvino ushobora kuja kugiye ukavuga none ko muvuga nazi kwambara indirimbo zo mukazitamba mu club zikagira ama views menshi kabuki muzikunda muraba kwambara sawa nacho yavyumvisa zo kwambara me Fernando nawe ivasas mugabo ico afanana nsubiye inyuma handi sasa narondere basi n'abapeti nk'abamwambika agure uza mitumba se ibiga biyuzu amabalo ali quality amabalo za quality nubona Alvin yambara balo me original meshoko kwambara ikintu of course bareke kukuvuga basi mugabo ni wafa babone ko basi abo bavuze kuzi kwa uzuve wambare mugabo
wambare ubika no kugura inzu merci kugura parcelle yeah of course reka tugaruke kuri iki kintu kiko kiravugisha abantu benshi mu gisagara ca Bujumbura hariyo ijambo Simbizi yavuze ati yuko Kigingi ni inyanka Burundi sinzi uko ako kanwa kumvise avuze uko arafise ibintu ashaka kuzana ico kintu ndi alakigize uko Simbizi no no Simbizi bandanye ufakana na koresha mwa naze emo Kingi ni Chimamanda bijya byamwe na Chimamanda no bizanimbo Kigingi mu icubahiro ciwe bro cyangwa umuntu azovuga mutima nabi mutima aratwenza n'umukuru w'igihugu ico kintu tucibuki ari abantu rero bamwe muze Simbizi ivyo byo kuvuga ngo nyanga Burundi areti vyose wabuze ivyo uzana mu marezo yiwawe shirako basi bijya wamushirako uri kumwe n'umwana wawe abantu bagyohego please rekana nabike birafite icyo byica ya birica kariyere please kariyere y'umuntu irafa aza yagiye uponze ukavuga uko biba biheze abantu ara ufise abantu benshi bagukurikirana 50 bazokuja mukuri bagwe big up abandi jana bagire gukyo kurica vyiwawe ivyo navyihoze bifu bafitaniye nawe nambara ayo mafaranga Kigingi azoguha bibayeho aho usanga mufa amafaranga make cyane yari didi nawe usanga uronsemo nkangaye ushaka kuvuga nabi azoguha berere ngaho Kigingi akabikora dukurikirana ngaha nikiye kintu twomubwira bivanye n'ivyo yabonye ku mbuga kuko arabibona Kigingi icyo namubwira nabana kujya nyene silence irica vyinshi warazu ajya papa wawe kera aje kwati uvuye wewe so wakaza wewe uvuye wambugaho utashe mu ijoro aho kibi wiwe uvuye wa mushenzi urabona ico cyukora niki silence naguyikofi aragutuka hejeje mukanya cyo ati genda bakugaburira wakijuju waki ubaye ikijuju kubera iki wahoze ibijya byose Simbizi yagize we abaye ikijuju mu imbere yiwe uko twovuga mugabo mu bantu babona kure babona ko yabaye umushingana setu hajya n'umwana wawe canke nawe wakoze ikosa n'umugenzi wawe akagutuka nufise imbere kumubloka bloke yiki yesho kwandika test nyinshi ukacumwandikira okay merci urazi umuntu akwandika ikintu kirekire wakacumwishura ati okay merci yikuramo amakosa menshi cyane mu buzima bwiwe nari maze iminsi nahura na Freema Boy ariko iyo duhuye na Freema Boy ndaryoherwa kuko uravuga amajambo aremereye kandi uvugisha ukuri ntujya umunwa yego nta fanatisme uzana uko ndazi yuko Simbizi n'umujama wawe sana to umugenzi turavuga turavuga n'umugenzi mugabo ukoza amakosa ndakubwira ko wakoza amakosa to rero ntufise ubwoba yuko mu bugenzi buhapfa atangura kukubona nabi kuko uri kurerekana amakosa menshi yakoze kosa ni kosa umuntu yakoze ikosa umugenzi mwiza n'ugiye kubwira ikosa mberaza amajambo Big Fizzo yamamanura yambwiye byinshi kuri jewe Freema uko wabonye ko Freema Boy ari ikintu kimwe cace gihinduka of course wo ngene turakorana emission ari kenshi twaje mu ma TV ari ibintu byinshi byaje bihinduka meme tubonye n'ivyo turimo sivyo rero tumenye tugwanira umuziki wacu dukora umuziki tuvuga ikintu abantu bashaka kumva nibi ihinyi baguma babona are tubitangiye ku muco uri mu makosa ni Simbizi nayo bari mukuri mu mwanya baye ari mu makosa yakozemwo amakosa menshi mwivyo ntiyabikoresheje ubwenge Freema Boy jewe reka ndakubwira ati premièrement ndaryohewe ngene usiguriye abantu neza ibintu bitahuritse ndize yuko bariko baradukurikirana kandi baraza kwandika ama commentaire abashigikiye abagushigikiye ivyo uri kuravuga baraza kutubwira n'abashigikiye Simbizi kuko afise abafana benshi okay Simbizi nabandanya kora
je ndamukunda akore kandi amaze gufasha benshi amaze kuhagarikira amakontra menshi afise bwenge rero bwenge bwiyo abukoreshe nabukoreshe kubw'abantu ngo jenge guponda umuntu abantu bacabona ko nakoze neza biga birisha kariyeri kuponda umuntu mu bwenge koresha ubwenge bwawe Imana yaguhaye uri mu makosa ejo zo kwitahura namba Kigingi yagukoreye ikosa azogaruka agusaba n'imbabazi mugabo namba yahoze kuko wakoza amakosa we yigize ikijuju kuri we mugabo imbere y'abantu babonye ko ari umushingane ko atakwishuye. Merci beaucoup. Reka ndagushimire muntu wari kuradukurikirana nongera nshimire na Freema Boy. Merci beaucoup. Wakoze cyane kuri camera ndi kumwe na OG. Neza na neza tuzosubira mu ndi munsi naho ubutaha. Bye bye. Ciao ciao. Sema hala. Hala.